yacumuza murageranya amazi n'umuriro kuko amazi afise blend yayo n'umuriro ufise blend yawo uwo muntu muvuze je sindanamutse ariko nibaze yuko atamuntu yambara kibyo nambara hasi umeze kakano ngo nawe aba bajama mani ahenzwe na 6 akanyamakuru kiwe kari karagoye ku rugamba ngo muri bavuga ngo naziremi nahise umuntu wambere yakoze sinema ngo muri nta mfyisi nta skeri gikoma kiretse yabwaguye atari hona eje no compete na hiv who's the best Giheko wewe menga ni mu Buhinde ni Norvege na Itaki Turkey mbane ku kazi Giheko niwe mwana yagiriwe amahirwe yo kuronka amafaranga akiri muto kandi atayahawe n'abavyeyi canke ibisigi by'abavyeyi umudugushu no munsi mu ndwiza akinyavya hiyo tuma ngo ari mu Buganda ari Dubai ngo ageze Taki uburisi mbe yavuze mu Buhindi Turkey mu Buhinde nabonye ari grand frère umukameramani nariko arara grand frère ngigi imodoka yajya hasi wabonye andika ko igitigiri 666 n'amaso atatu agaciyandika kati rich or die ibintu byamubaye ko yarivuye muri Kenya afite gahunda yo kugenda Texas nitike badufite amakuru ngo agiye muri Amerika nitike iva amazi imisi muri Ethiopia bamufatiye amatara n'amazi karaziriki oya umfe baramudodobereza hari abantu batishimiye iterambere ry'umuntu sivyo bona iva mayibobo yo mu kinama igiye kuba Texas umuntu bakoranye ubwo mayibobo bacabona menga aramuteranya imbere bon en fait umbiriza grand frère okay jewe man just ibyo abantu biyumvira ati byo naye nagiye mama il faut yuko unyegera ube hafi yanjye okay umuswa wo bawuribuye none Edison yahoze ntiyagiye ntagira karwa ku muntu wa hafi abandi bantu bagiye n'icyo nawe ntiyarongo mani yarongo none singo umugabo abushitse grand frère umugore warongo turazi igihugu yavuyemo kandi yagukuye mu ibaraba ubugenzi kandi nayiva bushingiye ko twese turabagabo barongowe kumbe cyo muhuriye ko kirenze kimwe twarongowe bo Jesse narongowe man Jesse narongowe nyese Jesse narongo none urabyihaganye wari wabyemeye kandi wewe dusebya imbere y'abantu 30,000 yego twe turabagabo man dushika mu rugo tugategeka Diko Entertainment. Yeah man, ladies and gentlemen, nizere komeze neza wherever you are, natwe tuba tumeze neza kabisa muri rya zina rihambaye ryandiho tukabikora twenyegeza day by day for sure. Icho boy Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Ino ni Diko Entertainment mukazi kayo ka buri munsi tukakubwira ngo from zero to hero we are the champion. Once opportunity to the more possibilities. Niko nakira ma homeboys yitwa Alexi Shema also known as Giheko all the way from Honest Empire alongside with MC Ivan ushase umubone kuri Support Media. Welcome my brothers. Thank you so much. Mumeze neza sana. Meze neza man. Umba Diko MC kugira ngo dukore ikiganiro mukuru wanje kumvikana neza. Shemu mwake mikro mubwira ameni ifati. Uze hanyuma uzura yimutega. Grand frère. Uko Shema aragoye ibana. Giheko ndazi yuko ukinyumvira uyu muhungu mumperemeko. Ayimuhaya yifata. Ariko nawe tugusabe niyagera ko avuga uyimuhereza vuba. Genda zandamuha grand frère. Ana ari kwisanga iryo giwanje ritari muri kamera. Uyu muhungu nitubanye neza. Imana ngira nuko mwese muri aba presenter aba micro mwayakoreye ko muyakinira ku mwanya munini. Ivyo amajwi murabizi muzi no kubimanaginga. Aba bahungu n'aba diaspora pe mabavango mwaberewe ibyo zeze ni nyitegeko kuri mwe abantu urabesha abantu bose baje kwicana yababwira hageze aho ukora urutondo kazobahiga ko baza Grand frère dikarafisi kubira ntabwo nyene iva kubera taje ku rutonde ntiyambara neza ereka ryo rutonde sije rukora ariko ko biri kose ndi mu basore beza sinzi impamvu tanshi oya iva ya vraiment uhagaze neza pe ahubwo iva none grand frère reka umunyamakuru atubaza uzi ikintu gihari Giheko twayemeranye kintu iva yarasanzwe abegwamwo basi gato atararaba no mu diaspora kugusumbya wewe sivyo iva ntumwibuka Giheko tumusanga kwa Kimoko yambaye ntoze ibutura ikubise tirari we wakoze urutonde
wakoze urutonde rw'abantu uko bambara 2023 canke ubu oya tuko turavuga no munsi muga turabana kahise ko umuntu abimaze nk'igi ugiye kuraba nka Iva nibyo nako ndavuga Iva wewe ukiri kura navura muri iyo game Iva yari yatangiye kubigerageza ko gusa ikintu gususigaze gushira ko n'amahereni niyo buragehe oya tere ko amahereni ko anytime mubona nashize kariko kuyashira ko navyo bizimbutse gusumba kubireka oya komenga nta nivyo utegekanya oya jewe nzoshaka ihereni rimwe ngagiwa bon ndabitega na Iva ni rimwe Iva na mbona menga nabiri oya irisi ihereni kunugutwi nije nabiravyo nabi kandi niginza abahanga amafaranga yari icavye giye ko ninza habo canke ni yama arija yare Nice na Remi rero barukiye rimwe babihuje nta ngorane bari bisavyasabira ubundi yacimuza murageranya amazi n'umuriro kuko amazi afise blend yayo n'umuriro ufise blend yawo uwo muntu muvuze je sindanamutse ariko nibaze ko atamuntu yambara kivyo nambara hasi umeze kakano ngo nawe aba bajama mani ahenzwe na 6 akanyamakuru kiwe kari karagoye ku rugamba ngo muri murabwa nazire Nice umuntu wambi yakoze sinema izimwe ngo muri mu rugamba ko kukaza muganyene Iva banzu tubwire gatoya nimba ari Sabor Media yayongeye oya mo ikijya yani kinyamakuru caguye ku rugamba ariko gihe ko yaja kivyure naje ndamuzure je nanye yaja kivyure akizure kandi rega mwe ari nafisi ntaskeri igikoma cyesi yabwaguye atariho ngo ta micro kwe ibyo bintu nafisi ntaskeri igikoma kiretse yabwaguye atariho donc nta muntu numwe mfasha kiretse iyo akeneye ubufasha atariho ndi namwe ntofasha nabona ibintu Iva yavukiye mu kinama ashotse amenye ivyo ari byo oya yibuze nyene ubwaca yija kwiga ikirundi Iva ushotse ubitahu bon je nabitahuye uretse yuko hariho n'imigani idafise n'isobanuro mana urazi yuko ari umuntu ashaka kwifondera umugani ya nta waruzi mani warumaze kunca mu matwi mbwaminga suko nahora ndawumva nuko bawuca nukuvuga nta mfyisi nta syera igikoma kiretse yabwaguye atari kubwagura ntubitaho aho urazi Iva ikintu ntoye uwo mwibutsa su Murundi amin uwo mugani su Murundi umvise nk'akantu kintuzeya ongesubire mu nkumvise ijambo atari kirundi nta mfyisi nta syera igikoma igikoma n'umusururu oya nyene uri kuragishira mu kirundi mu igikoma si kirundi rega numva ijambo rimwe rifise vocabulaire zitatu zine igikoma n'ikinyarwanda ibyo uri kuravuga sina vocabulaire ni synonyms cyo kintu ni kinyarwanda ntabwo ari kirundi sawa naco nikazima mwataye cyo yanakuririye avase wedi musore diko nawe ku kirundi mugadiko je rabizi konze kirundi sha intara upamwe tuyirengagize nyene biroroshe yuko n'ikinyarwanda cyo kugwamwe vyihuse ariko ikirundi urakigerageza nubwo wamaze umwanya munini ngudatanga ama subtitles y'icongereza ariko ngo ari mu dusembwa twishi ukiyemera kuri ivangura kimusumbya mugobo ano uvuga slang kabisa iciza so kugenda uvuga ko usumbye umuntu icongereza canke iki ahubwo iciza ni ico congereza uzicaguhaye iki kweli oya ndeke nivyo byo kuvuga oya nigiki waronse Iva ataronse kubera ko uzicongereza watacaze nimo na compete na Eva je no compete na muri kumwe muri no mwana je no compete na Eva nindarenze undi who's the best Eva randenze sana Eva who's the best muri mwega babiri nyene ubundi umuntu ntiyiba uwambaye ikirezi ntamenya ko cera nk'ubu nawe ubona ndakurenza bo ubundi umuntu wari we wese arafise harengeye giye karafise harengeye Iva arafise harengeye ariko gikuru nitwirata aho turengeye man parce hari abantu benshi batwitangiye ahubwo twebwe batubona mutuntu tutatome vuze atome giye ko naza gutahura icari cyo bivaye n'amashure make nyafise Mungu ni n'umuganga azashimara zizi nkako havusanga akagusumbya ariko ikintu uvuze je nacumvise ushobora kuburenze muri iki ugasanga ubundi arenze mu kindi nta muntu arenze kwisa okay so abahungu nakiratange mvuga ngo n'aba diaspora wajeje kuvugana nawe tugarako bose ndi mu kiganiro ni muri interview mbabarira gatonya naje ndakuvugisha ubukoze
uyu niwe mutekinisiye wa mbere mu Burundi umuntu wese afise umuduga ufise ikibazo uyu niwe mutekinisiye wa mbere mu Burundi akora imiduga murabizi imiduga yanje ko yamagize amagisida mugo ntibaraza kuyigongora barayikoze nishasha nibyo nabonye badanje yo nuko wanse ko tuyereka abantu wanse ko bongera kuyitera ikibiriti aya Jesse ninyaba yitwa Eric akorera mu Buyenzi umuntu azomukenera muze mumbwire no mwisigiga badanje merci ivyo vyari birimwo kweri vya Eric ibi bizokata oya ni muvandimwe wanje mane ntuzoga kate umukinyi wese wa cinema afise umuduga niwe amukorera umuduga avuyemo iva bega uziko TV online zitatera imbere kubera ko usanga twishira ubuyo waye kugira ngo batumenye ndumusitare navuze ako tuzogakata tukamuha kiwiye waje kupostinga canka zara amafaranga tumwamamaritse gusa giheko barazi ko afise imiduga mugabo niyo miduga ikora akantu ko kuyikoresha kwa Eric niko bata ya rero babimenye n'umufundi w'umwizigirwa umuntu wese nifuza yuko yoba umugenzi wiwe kuko umuntu amugize umugenzi nawo okay yeah niko ndavuga impamvu bana bahungu nabise aba diaspora ntabwo ari kujokinga impamvu ushaka kino kintu ko munakimenya ndaza kuvuga ikintu gitangaje cyabaye muri weekend iva utwibutse igihugu uje uzananyemwo imbere yo kushika Bujumbura navuye muri Ethiopia Ethiopia kome warukiri kura uragenda canke niho umaze imisi ubaye afite jewe nari maze imisi ndiko ndatembera ahantu henshi hatandukanye aho nabindwi imwe zibiri nyene wasanga nyene ndiko ndagenda ariko navuye i Burundi ngene nashikira neza na neza mu gihugu ca Kenya ahandi no banaragiye nabanagiye juste du passage wow twazawagarukako giheko wemenga ni mu Buhinde ni Norvege na Itaki Turkey nawe wari haruhukiye cange ho wewe n'ibitanda birahari n'ivyumbo bawijamiye mba ni ku kazi uri ku kazi yeah nari ku kazi ari ukuntu dikata byumva ababizi ndiko no kugira bisanzwe giheko niwe mwana yagiriwe amahirwe yo kuronka amafaranga akiri muto kandi atayahawe n'abavyeyi canke ibisigi by'abavyeyi come on man ariko aca yahabwa inyuma y'amafaranga yaronse hari irindi banga rero giwiwe mudashobora kumenya kuko aje ikintu cyose grand frère ibisaba ibitambo grand frère manara gutanze ndakumva cha je nashobora kunangagiye ko kubera ari akantu bamusaba nyene katandukanye na je trebye come on ndiko grand frère ugiye arameze 8 grand frère wo mudari kwagendera mu muduga oke ariko none muri amezi 8 amaze kugura iyi miduga ibiri itari musi ya 40 kandi umuduga usho no munsi mu ndwiza akinyavya hiyo tuma ngo ari mu Buganda ari Dubai ngo ageze Taki uburisi Taki mbe yavuze mu Buhindi Turkey mu Buhindi namonyye ari grand frère umukameramani nariko arara grand frère ngigi imodoka yiwajya hasi ucusohoka sohoka ndi mu kiganiro akamwana ni inzovu oya grand frère nabuseriye kweli buri muri kino kiganiro rero uyu muhungu uyu muhungu abajene bakeneye gutunga byihuse cyane bavye bamuceko Iva ariko araza neza uza kantu nshaka kumenya wavuze ati behind yano mafaranga ari akantu cagiye ko abantu nyene barakeneye amafaranga mane n'abajene muga Iva numvise banzure gacu numvise ukavuga neza amafaranga ariko aravaye kwa Giheko bisanzwe giye ko n'umugenzi ndi mu mubeshi grand frère bariko barantega imitego mpabasanga navuze bidakenewe ariko Giheko n'umugenzi ariko kandi numwe mu bantu bariko baragirirwa amahirwe yo kuronka ubuzima none grand frère rya modoka singirya niyo yanzanye ntuma ni déplacer grand frère gusa ndavuga rya modoka iri musi ya 60 mili singirya hajya hasi wajya modoka irazimvye vyo irazimvye none hari amezi abiri arahera heje kugira accident hiyo mu Kirundo modoka ikajanjagurika yego ngira rero Giheko akora iki cyanya akora business nyabaki ushaka kuvuga ko kakantu maze imisi numva muvuga ngo Freemason ndakubaze stati ya Giheko ko nfise na screenshot wabonye yandika ko igitigiri 666 n'amaso atatu agace yandika kati rich or die bigo tari umwongeda ntutahura kandi banga ryose rifise bene ryo grand frère aturabo mukire canke upfe none burya guhindura bisi ndege wibaza ko bipfa kwija rega mu ndege ntibari amarundi bari amadolari
Iheko kavuka mu Kirundo yaronse amafaranga ajya basi yakoze projet arongoye company ya ariko hari n'abavuka inyuma yo mu Kirundo Iva amafaranga bayaronse habwo yagiye ko gusa asiga ubwenge gute ariko arihuta mu mwanya muto. Okay. Grand frère ikintu cyambere cyo ntuncire mu navuga kintu mpava ndacibagira grand frère reka giheze no impamvu mwamuje n'uyu muhungu grand frère ubuzima giye kuyakuriyemo turabuza ajya kuri 11 mu Kamenge none agume kuri 11 agintuze ajya Rolex zideni ndahaguruka oya agume urumva grand frère ubuzima bwo mu Kamenge bwo kuri 11 turabuza uyu muhungu yafashijwe na Kimoko amukura mu ibarabara amushira mu bintu bya filme umuhungu dutangura kumumenya arapambana na filme ni n'umwanditsi mwiza uyu muhungu je ndavuga nkirenga nuko Kimoko yarazanditse zihera mu kabati urumva ikintu kiko kiratera ubwoba abantu benshi sivyo zijya modoka zose ibibazo bibiri barashobora kuba bamuroka canka zitanga ibitambo kugira ngo azane ibindi bintu okay merci beaucoup jewe rero ikintu ca mbere ndiko novuga ntabwo nza kuja kure n'ivyo yavuze kubera wisiguye biba bipfuye nukuvuga kijya giharuro 6 inshuro 3 nani yagipost uracemera ni nico kiriko kiragabura uracemera ico ni cyambere kandi ikintu cyo kuvuga ngo ndosa mahera ngo nkiri muto ngo nkiri umwana kwanza je na mahera mfise ivyo kujya sivyo kuko uno mwanya ndapanze ndacari wa muntu ntondera ibitoro ariko yatanze akarorero kahagufi kumvikana kiki kigano tuko turakora wa parisi imodoka kandi iri mu mafaranga urumva rero jewe ndakwereke ikintu ibanga gihishije mu mahera ndonka no gukora sivyo nta mahera namwe nigira ntora mwibarabara nta mahera namwe nigira njya amasange yishize mu nzu ndakora jewe ndapambana sana ndashobora kubira iyashu jewe nkashika bikanga ko nuri ku gitana nkajyama hasi nimo ndabandira amahera sivyo ivyo muvuze ngo nosa amahera nkiri umwana ndashobora je kumara umunsi nkagira strago umunsi umwe ushobora kugira mu ndwi zibiri umva mu mwaka nzo bambayeho ubuzima bw'imyaka ingahe umwaka umwe ndashobora kumara imyaka 5 bivanye na strago no bangize pulso mwebwe ubona mengo birihuse kubera strago ncamo nazuza mugabo ndashobora kuba nkora 26 canke 30 ku munsi 24 yeah 24 akazi nari gukora mu isaha imwe ariko nabantu ngo baje hanze no munsi ngo tundi ngo tudiringwe iki niki bose bya bindi numva byateye byabijanye gihe ko ari ikini jewe sinkora ibintu sinkora gihe umuhungu Grafre yarize amashuri menshi na kaminuza yarayihejeje gihe kumuhaye umwanya wo kwisigura ca gukoropa mu mwanya umwe umva reka dufate ibintu bibiri sivyo oya sikukujaniranya umviriza Grafre dutangira Freemason ntibaho ntazagira umuntu aguhena umuhamahera gutwaye muri Freemason ntibaho je ndasenga Imana ikintu cyose ndonkane kubera Imana ahantu hose ngeze ni kubera Imana ivyo nkora byose ni kubera Imana ntabwo bubasha bwanje burimo umwanya wo kwisiga basi Grafre dusobanura kijya gitigiri 666 washize kuri stati nari screenshot kwa Iva nari screenshot kivuye kwa Iva yeah kumbe sinabikurekeye neza hano byazana statiziwe na posting Iva sinabikurekeye neza kumba aho byazananye nimba bagutunze igiganiro cyashobora guhomba erega sije batumye reka yatanga surusa aho yazananye none ahubwo giheko sorry gato giheko dufashe ayawe tubanze tureka ahubwo ya Iva areka arazanana nakwereka iyo screenshot Iva namfe hari itariki ubu rero usigaye ufata amazina ukandika ko Iva yasama toda sohoke n'amasaha ndayafise ariko 2026 none turabe Grafre erekana hariya none ndazerekana ngo ndabimuhadika bishire araza kwima bibaye ngombwa twishire tariki 10 ari tariki 1 aho udashatse ibi by'amaheri none Iva ari henga aho Grafre ibintu kuye kuri Instagram byose tuza giheko uduhiyo proof ndayiguha sinarinze ko ariho yazananye no kuvuga ngo habwo nimba ndiko ndabitora ino Freemason iri kiravuga ishobora kwizanana kwa Iva nubwo kuri ndi ruhande abantu bavuga ate bana ate rero Iva yari yitomborera somebody ibyo kurongo turabizi amahera yafise Iva bikanavugwa mu mpande zose Iva bikanavugwa yuko waheze muri Ethiopia nyuma yuko umuntu yari yarakuriye byose warugiye kuraba yakubwiye ati subira mu Burundi wewe byawe narabimenye iki kintu tugende ducanze umuco ibyo bintu nibyo tugende ducanze umuco Iva uyu mukuntu byagenze jewe nari process ani ibyo bintu reka dutahuza abafaransa kandi tuvugisha ukuri Iva ikintu ari karazira si kindi ntabwo ngo ari fidele mu rukundo rimwe agera Dar es Salaam ngo afise umukunzi yagera Kigali ho ni muhira Bujumbura sinzi Ivan
Nico gitumye indege itabandanya iyo wari kuraje. Ibintu byamubaye ko yarivuye muri Kenya afite gahunda yo kugenda Texas. Nitike. Bari ufite amakuru ngo agiye muri Amerika. Nitike uko umuntu yayitabuye n'umuntu ari nga Bujumbura. Afite agence y'indege niwe yashoreye. Ari 2027 mushikana Texas. Oya sorry gato ninde yarayirishe? Niwe yaragiye kuraba Texas canke no wari nga? Amfero uze kumviriza amajambo gihe kavuga. Ariko nawe yakuretse. Nawe yakuretse reka twumve. Wabonye iva kari mwara amazi. Yamaze iva amazi imisi muri Ethiopia. Bamufatiye amatara n'amazi. None urabimaze. Oya urumva ndaziya sikindi. Ariko arazira iki? Oya umve baramudodobereza hari abantu batishimiye iterambere ry'umuntu. Sivyo? Bona iva amayibobo yo mu kinama igiye kuba Texas. Umuntu bakoranye ubwo mayibobo bacabona amenga aramuteranya imbere. Akacagerageza kumushira hasi. Urumva? Nibo bantu bagiye baradodobeza twamvize ama message ya Kenny aba bahungu no muri cinema baba barimwo urumva Kenny uyu Kenny Clever uyu umwe yagutwara umudemo umwe asigaye atereta kijuru nyamara kijuru wa muhungu yizigiye ko gukira kwiwa ari fosete ujya muhungu ngo impamvu yagutwaye umwana ngo atwenga neza wese fosete oya Jesse umwana ukabije oya uba wakweye mwaka ndinze ngira umwana umwana ukabije kinafisi dini ngufu didasanzwe yize gukira biciye kuri fosete aragutanze muri Amerika iparagutanze yoke oya gumba gusa iciza urumva akimara kuzino twaricaye nk'umuryango abitunganya anytime iva arashobora kugenda none diko ubwisho kuri mu bintu akubwiye umva hari message iri collect cyangwa iri direct atanze wibaza ngo cyo nari nkeneye nico wewe uri kuri imvi urumva je nari nkeneye ko agira ico avuze kuri ivi Lindira urumva ivyo navyo yabitanze twaricaye nk'umuryango none je kuva ryari grand frère je na shema turi umuryango kuva ryari sawa ntaco ndabimenye ndabikora muri abantu bahagufi niyo mpamvu no musi nabahurije mu kiganiro bahagufi grand frère kirundo bubanza grand frère oya reka ntibimatanye n'intara ahubwo mwahuriye he uno musi muhurira akantu ko nyereka bagukwiri bon en fait umbiriza grand frère okay jewe man just ibyo abantu biyumvira ati byo naye nagiye man genda umuntu mayibobo nyene umuntu yumvise ubuzima ni yaje rero je naye najanye n'impamvu ziwanje kandi kuba ndi ngaha canzanye kandi uzu natangare n'undi munsi w'umusati ngiye nko muri Israel kuraba aho Yesu bamubanzi Betelehemu kubaho neza iva babayo neza ariko kanari karakwepa nshaka nawe burimwo buramuteza imbere ngiye kuza kantu iva ari karakwepa nshaka yuko atubwira ko abantu bakeneye kumenya nikijanye na relationship yiwe bivuga yuko ari kiratuma afata n'indege kandi si bibi basibona bavuga ko ari bibi ariko abantu muri aba public figure baba bakeneye kumenya amakuru uri kuragenda ku bwa relationship yagivugwa ko byinshi ngo mama iva ngo urumva ngo umuntu ngo bagiye kubana ngo afise imyaka 50 ngo urumva ngo no muhungu ngo ntabwo ari wagiye kurongora ahubwo ararongo sinzi ko agibona ibintu nkizo hirya no hino ma comment y'abantu n'ikini niyo ikujabukanye cyangwa ufise zinde affairs zawe uri kurakora bo jewe bisi ibintu ndiko ndakora man kandi nibaza yuko nubwo yo bari ma femme avdati mon mari il faut yuko unyegere ube hafi yanjye okay umuswa wo bawuribuye none Edison yahoze ntiyagiye ntagira karwa ku muntu wa hafi nta bandi bantu bagiye n'icyo nawe ntiyarongo we none singo umugabo abushitse abantu barongora grand frère umugore warongoye turazi igihugu yavuyemo kandi yagukuye mu ibaraba none oya kumbe giye nari umu MC muri mariage yiyo yagukuye mu ibarabara kumbe ndarose ikindi kintu muhuriye mwese mwararongorera okay ubugenzi bwanyu na Iva bushingiye ko twese turi abagabo barongowe kumbe cyo muhuriye ko kirenze kimwe twarongowe ariko rero urumva grand frère batako bagize ngo Iva dufashe kano kantu Iva yaba wewe yaba giheko bona inde yarongowe neza kurusha ubundi Iva yarongowe neza yarongowe Texas ngaga kurongo kwa California yivura umunyamahirwe pe pare raporo ya giheko jewe Iva na hamwe na bisijana $1 na bitanu nzomuguriramwe ibiyoba azo ari kadandaza Texas so bwana Iva je nashaka mfashe kubera giheko numva ateka bitomora neza nimba ko kantu ko bavuga nyene karamutse ariko hagati yawe nawe ubona inde yarongowe neza gusumba ubundi bivana n'ubuzima baye none nimba afyonyotse bayeho nabi bo Jesse narongowe man Jesse narongowe nyese Jesse
Sinarongo none uravyihakanye wari wabyemera kandi wewe dusebya imbere y'abantu 30,000 yego twe turabagabo man dushika mu rugo tugategeka oya yo bo ikintu novuga ni kimwe mugatangira asiyo umva grand frère ibi bintu ni terume basigezweho sivyo iyo urongoye umugore agusumvye amafaranga abantu bavuga yuko urongowe none iyo terume ko twayisanze tuyigwanye kiri naco kurongora umugore agusumvye amafaranga abantu bari bakwiye kubibona nkaho ari ibintu vyiza kubera ko kurongora ubutayafise nayo urashobora gukora mu kayaronka mugabo iyo urondera amahera ufise kapitale ntabwo ari cyo kimwe n'umuntu agiye kurondera kapitale kugira azoca arondera amahera ako kantu agatahuye sindakumvise neza iyo urondera amahera kuri kapitale iyo urondera amahera usanzwe ufise kapitale uyanondeza biba byoroshe gusumba umuntu agiye kurondera kapitale hanyuma azoje gukora business rero je novuga yuko sigisebo kuronka umuntu agusumvye amahera mu bakana uretse ko amahera atari yo yubaka ushobora kufisa amahera ntugira umunezero mu rugo ico bakana urukundo iyo habayemo urukundo ivyingodo bija ku ruhande hakabaho urugo nta kantu gasa no kubura gasa no kubura icubahiro bona gashobora gushika mu gihe case yubatse nkuko yaba icubahiro gishingiye ku mafaranga Bill Gates naba yaravanye n'umugore Elon Musk naba yaravanye n'umugore tiva bajya n'abagwiza tunga mugabo birananyanwa n'abagore bakavana bakarongora abandi rero icubahiro wewe niba bukiziga ku mafaranga naco uzoronka kuko amafaranga imisi yose uzokwa mukeneye ayandi ukeneye ayandi uzoronka 100,000 uco mamengo no miliyoni warukeneye uronka miliyoni miri problem bisigura ngo wogenda witwaje kijanye wosheta ikimbere y'umugore kugira guha icubahiro uramwubaha fast nawe uramwubaha ntushobora guhabwa ikintu udatanga kandi ntushobora gutanga donc ntushobora ibiboro ko bigira binane kuvuga hari ukuntu wewe ntushobora guhicubahira umugore wawe utagifise sivyo mugabo we niwaba wiyubaha nta namwe umugore wawe azohera kugira gusuzugura Ivan ati wokwiyubaha ata amafaranga ufite bisanzwe nkaje nk'umuntu yize ivyingo n'imiryango ivyo bijeko grand frère naho daravuka none mani amende muri relationship cancer umwanya umwe ngo n'umunyamakuru ubundi ivyingo n'imiryango none diko jewe agasubira kuvuka ndamureka akora ikiganiro ciwe cyo nanje nkore ciwe kubera Ivan haza aho yize tutaniganye sinumuhariza cyane avuze ko yize ivyo bintu je nk'umuntu yakurikiranye reka kudusudugura grand frère banzu zinyo telefone yose wasavye mu pesa no kandi usanga atari karandikira wa undi ariko aravuga umbiriza grand frère reka tuvuge iby'iwacu kuko iby'abano basore biragora wisanzwe kubaka umwana atera n'inda nevise umwana yotera inda ngo ndumusore iyo yavuye turahatsi kandi umwana amenywa na nyina we nawe uzi umwana wanje uri nyina wiwe umwana amenywa na nyina umwana canke se wiwe ni wa cyahe amenywa na nyina inde umwana hajya ganza nyina wiwe ni wazi karo wiwe cyangwa atari wiwe nivyo bisigura ko umwana amenywa na nyina canke se umwana se umwana ni amenywa na ndakubwiye umwana amenywa na nyina donc ni wa mugani baci mugani mu kirundi ati ni wamenye uwo bamuvyaranye demo urumva bavuga se kanguza se umwana urumva mvuga ibyo umbwiye ibihari wewe ujya wifonera oya mbwira mvuge iyo interview ni yakananzo wisanze bavuga ati akari mu nda y'ingoma amenywa n'uwayikanye uri kuranyumva grand frère ajya wewe rera niwasanga uri Yosefu uzokwihangana uzoba wa mbere so jewe rero nk'umuntu yize ibyingo n'imiryango ngoma no pose gato nyagiheko mu bisanzwe urugo rwiza utangwa n'Imana nta buhinga cyangwa ubumenyi na bumwe umuntu ashobora gushiramo kugira ngo ashobore kubana neza n'umudame wiwe ariko discipline irashobora gutuma ubaho neza mu rugo rwa cyangwa ukabaho nabi Dico Entertainment.